Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki nyarwanda, ndabaramukije aho muri hose. Iyi ni Pyramid TV, Pyramid yanyu ibashikiriza ama exclusive, ari on top, ari on trending, ari ku mwanya. Gumana nanje ndi wa musore wanyu, namanda babwira ati gumana nanje, gumana natwe. Tuzogoma tubashikiriza ama exclusive y'abaririmbyi bariko barakora neza cyane hano muri industry yacu ya 257. No musi tubazaniye iki? Tubazaniye exclusive zindani ziriko zira trendinga. Ni D1 ari kumwe na MULA, muramuzi hansange kuri nina. Gumana nanje rero uno musi ni izina gitwa Body. Ni D1 featuring MULA, Urundi afeaturinze umunyarwanda. Turabizi guys, turabizi. Yes, uko nyine tuma tubashikiriza ni D1 featuring MULA ku ndirimbo yabo nshasha bazananye izosohoka itariki 1 z'ukwezi kwa 11, izosohoka ejo itariki 1 z'ukwezi kwa 10. Gumana nanje rero iyo ndirimbo ndayibatuye, ni indirimbo izoba imeze neza cyane, ni indirimbo izoba iri hot. Ni D1 atigera tumaramaza, ni MULA atigera atumaramaza. Guys, iyo ndirimbo mwibaza ni indirimbo izoba ifise amashusho ameze gute? Ni indirimbo izoba yakorewe hehe? Ni indirimbo izoba yanditswe guys ndarengiwe kuko bose n'abanditsi bakomeye. D1 muramuzi, MULA muramuzi. Twirindire gusa turabe iyo ndirimbo gusa. Icyo ndababwira, indirimbo izoba iri hot kandi iri on top, izoba yanditswe neza, amashusho meza cyane. Turashoboye. Kandi gira icyo uvuza munsi muri comment, gira icyo usigiye abakunzi ba Pyramid TV, kandi turabakunda gose abafana bacu. Niwibagira kudusigira subscribe, like, comment, turabakunda.